usige ntegekanya ko imbere yo kongeramwo amase nteze uno munsi nayo mugabo imbere yo kunongeramwo ayandi nzogira inzosubira hejuru n'umuntu asanzwe atahura cyane by'uburimi bakijyambere kugira ngo afashe kuraba ko ibyo ariko ndakora ari byo kuko ibintu byose uko akora kugenda ubaza ukaraba ati mbega ibiriko ndakora nibyo cyangwa ari ikintu wakosoramwo hakiri kare ntiwohengera byabaye nabi ngo ubone kugira tukura ku muhetsi dusigaje gutura ituro zitatu zonyene shaduhagarika mwava muhagarika kubera haraduga cyane oya nahaduga niburi buraha tugize ituro zitatu hatuza twakoze ibara ituro zitatu nizo dusigaje ngabo kubwanye nagomba kubabandanya kubera ko uravye ahantu aya mase nja kuyashira ni hanini cyane ubwiranje n'ibyo bavuga ngo bakore mugabo ngira turumvikana dusube turabe ukuntu bobananye ko bakora akazi byo none gahebe twumvikane twakuntu twokora akazi kugira ngo turabe ko nanje byo genda neza namwe kagenda neza hanyuma ibi bishitse ndagazanye kwikinga kubera imvura yagumye iba nyinshi cyane hanyuma imodoka tabone mukayozana amase ko ahantu haba hanyerera kandi byaragize byagiyemo amazi menshi cyane urumva navuze ntisi sino marige kirekire ntateye n'imvura ikiracika nabyo nyene ukuraba iri kiragwa rukurananya ntera nanje rero naciye nkoresha ubundi buryo bw'amakinga kugira ngo ndabe ko hogico nkora ibi ni bikorwa niko ndakorera ngaha birumvikana mugabo niko ndabikorera ngo twiteze imbere sivyo none nta muntu nzokuri Bujumbura cyanda mukure mu Gasenyi ngo naze gukora ibi sivyo rero tuza turumvikana bukebu nta kibazo ko nk'umubwiye muti muzosubira urumva naje mu wamuciye umuti oya nejo tuzobyuka uko twavuze ko ikirere kibaye cyiza dukwa isi yacu inyerera yego oya inyerera aca twana tukagabanya gatoya ubu twaba itaragwa abunda Dinda ikiraba akameramwe ibyatsi byinshi ikigunda no kuvuga kiranunuza bwa buryohe kandi majambo mengo yari hejuru hajya na ezote ijya ezote iraguruka ikagenda ibisigaye navyo bijya byatsi navyo byongera bikoma uja kubutwara kubufumbiza mugabo ivyo wawuzigamo sivyo niba birimo bikwiye none aya masaro uko mayakura ndiko ndabona rero aya mase uravuze yuko ahantu hari intate zo kumera urucaca ntabwo ari byatsi biri hasi ibi ni rwa rucaca rucaca rudugira ko nko urabona gwa medina uja kudugiramo ntabwo ari byatsi biri si byatsi byahasi n'ivyo rucaca cyera hibo kuko hameze ari umurima ni munini cyane gerageza uburyo bwose nkaho uca mu ipande kugira ngo igihe turiko turumvikana n'abakozi bakoramo hari usanzwe akurikirana umurima niwe yumvikana nabo hanyuma araheza akagenda baciramo abavuturira abahati n'umuzo no gushanga aha kenshi rero sinavangura ubwo ngo ukoresha abantu b'abagabo gusa cyangwa abakenyezi gusa mugabo yongiza amahirwe hakazamo abakenyezi je numva bingyoheye birangira cyane mbonye haje umukenyezi hama rero ngaha harimo abakenyezi utari bakeya ngira ngo igihe twashikaga mwabonye ko ari abakenyezi bariko barakora urumva n'ubu hari ibikorwa muri bashoboye cyane hari usanga bishoboye n'abagabo nk'ibi byo kwimba ibinogo kenshi ndabiha abagabo mo bimba mugabo nk'ibikorwa byo kurima cyangwa kubagarira ndabiha n'abakenyezi bakabikora akazi kariko karaboneka kandi uno mugambi ni mwiza era sizeri satana tukaba twitahiye akazi niko dufashwe neza hambere twarahatangiye kwakora tugira tuhamare no azoca twongera ahandi naba twakora ko barakora gaho
abagorotse mwiriwe ko mugorotse none uburi sangapi canke nije nacerewe ni wowe wacerewe nacerewe amasaha arageze hama mu misi iza urabona ko ahantu hameze nk'aharyoshye haguma hakenera ko umuntu abagarira ni ukuvuga rero ko icyo gihe abakenyezi bazohava bamenyera babe baraza benshi basaba akazi hanyuma nanje kubera ko usanzwe nipfuza ko abakenyezi baja ku bikorwa ubwo no bazoba bafite amahirwe menshi gusumba abantu b'abagabo ikeka nimba hariho igikorwa ubona ko ari umugabo nyine aza kwikora wewe kora ubona indwime yaje indwime kiba cyamaze kubyuka bakane mu bivakirikana bakaza bakene ibyatsi bisasira ahantu ushikari ya hano kandi ikindi mbere yo kuzana ibyo gusasira no gucira ibyatsi ni kuvuga bisaba banze babice kubanza kubice bikaba biri kumira ku musozi ahantu baciye kugira ngo bishikane ngaha vyumye kwa kane mvuga neza ko nashaka kujya mvura yo kwa kane kwa gatanu bose kwa gatanu kizo bihari ntazenze mugabo kwa kane ni buri ijya mvura igwe bibaza kwa bisase kugira ngo akakombera kagumere usanzwe na cyane iyo umuntu ariko arategura ikintu ashyira Imana imbere kuko niyitanga byose yego urakoze cyane tumenya ko imvura yogera mu kwa mbere cyangwa muri mumeze neza muho nyine muri mumeze neza uratotahaye cyane ni byiza ko tubibona kumwe yego imvura igomye urabona ibyo dukora ni byiza nk'ibyo bitakora ko binagutse neza mu isaha ibyo bitoke nanjye mu rumenga byanagutse neza abo bantu nabo bajejwe kuzana izo mbuto barabe bazana imbuto nziza urabona ko indwara twera dukuye mu indwara ibitoke byarahoye tuzana izo mbuto nyine izi mbuto ziva muri izabo no kuvuga izi ni kundi natwe dushikiza imbuto ni nziza izi mbuto ziva muri izabo ntiziva hariho hose kandi rero ko zegereye ngaha ni baza yuko n'abandi bazoronkako mu mwaka uza mwese muzoshikira agitoke kimwe gishobora kubyara imibyaro 10-15 je nibaza ko twogenda turabe hariya ruguru hamwe h'imikobeko kumva abantu kwa ijya mbere bisaba ko ubereka ko muzokorana igihe kirekire kandi muzokorana neza mwumvikana nivyo baravuga bati imvura ni yagwa hava hanyerera hava bimera nabi mugabo no kubatera intege kandi ukabereka yuko nibabona bo nyine ubwabo ko bidakunda barahagarika mugabo ndabazingira ngo mpaka ngo mubikore ariko ndabereka yuko byari ngombwa ko bikorwa hariho amafiya diseti amafiya bese nk'indobaza nkeya navyo nivyo ko nshaka gushyiramo ajya amasobona ariko ndazana kare nakubwiye ko hariho umuzuzu ariyo yiyi yego niyumviye mbega noyigwiza gute nene narabonye ubwo buhinga bwo kugwiza ndavuga ati kanandi ndabugerageze ndabe ko ari nko kugerageza ndabereke ngaha ahantu nayigwirije uyu ni umuzuzu cari kimwe intsi nimwe y'igitoke hanyuma ndiyumvira nti none ko nshaka imizuzu kandi nkaba ntizeye ko iryari imizuzu yesi nizera ko ari imizuzu ndavuga nti reka rero mfate uyu mbona ko ari umuzuzu aba ari wo ngwiza nca ndawugwiza urabona ko ngaha hariko iki kimwe bibiri bitatu bine bitanu ebona hama ni ibi 6 7 8 9 ni nka 10 n'ingaha ibimaze kwibonekeza ni 10 mbere binarenga n'ibyo byose kwaduganije ubu rero ikindi gisigaye ntiyo dugira ngaho yose nguzo y'imisinda yo gutera ubu rero hariho amashashe ngomba kuzana kugira ngo mbature ubwo businda buto shire amasashi inyuma kubera haraheze nk'ukwezi n'inusu ndabikoze uko ndikuze ukwezi kumwe n'inusu nzoshobora gutera iyo mibyaro ahantu hose nipfuza
uko nararavye barambwira bati imisinda igwije mu buryo igira guterwa mu mezi 3 ariko rero nshaka gukurira ahantu hamwe nkuko yegeranye uca ubuntu butagira inguvu shaka rero kwitandukanya ndashira mu mashashe mbaturiye imaze kuja ko ndashira mu mashashe hanyuma kugira ngo ishobore kugukura neza ni mu gihe cyo kubisitura no guhiga ivyuma bijejwe nyene gusitura ibitoki bijya rero nabibonye bya bintu mbe ngutse bihanguze nibihanguze yego bijya rero ntavyo fise sizira hano gikura size ko bagicurisha sinzi ko no kigura yego bijya ubikeneye umuntu yabigira commande biriho kuko igituma tuvuga gutyo uhitanye amasuka bakoresha mu ngo canke ibipanga ushobora gusanga bacije ku nsina y'igitoki cyagwaye na bugina numbi sabwa ku bitoki byagwaye ubishikanye waho ugasasira gwaye muri mukomeye utwaye ingwara kandi utwaye ingwara haraho usanga igitoki cyakomeretse asanga twikubiseko ukizanye rero hajya ubutwaye urasitura nta kibazo mugabo mu murima wawe ubutwaye umugera uzabukiye buke umurima wawe ukagute bose ugahera ibi bihinga ni byiza mugabo uce wihuta kurondora bijya bisituzo by'ibitoki ubwa mbere bisaba kuzana ivyuma bijejwe gusitura ibitoki hari ibintu bita ibisituzo by'ibitoki ivyo navyo kandi bisaba ko igihe usituye ku ngundi imwe uca uhora ubanza ugacana umuriro uheje gusitura ku ngundi imwe uca ushira mu ziko ukongera ukotse ukuvuga imigera yose ukayica ugaca wongera kumukira kindi gitoki bisobanura iki kubera ko aka karere numvise bavuga ko ibitoki byagwaye ushobora guhitana isuka ugasanga isuka bayikoresheje mu bitoki byagwaye bagaca umuzi uwo muzi rero uca ugenda k'imigera uca usiga imigera ku isuka ushize ko umurima wawe ubutwaye indwara jewe ibintu ndiko ndakora mu bijanye n'uburimyi si ibintu novuga ngo nize kwishira ibyo burimyi jewe nize ibintu by'amagara y'abantu amagara y'ibintu byose aba y'ibitungwa canke y'ibiterwa canke y'abantu beka kuba cyo kimwe mugabo umuntu warize kimwe muri ivyo batahura yuko hariho amategeko ngenderwako ariko nariyumviriye gushira ingufu zanje n'uburyo bwanje mu bijanye n'ivyo kurima hanyuma rero mu byo kurima ico ncankora rero ncamvuga nti wamwibutsa wabasoguza ngo ugera utabaza usaza utamenya jewe rero ncandeka kuba utamenya ariko nkagenda ndabaza byinshi rero nagenda bibaza abantu batandukanye kuva mu 2015 uko nababwiye ngenda mbaza uwo mbonye wese kuja n'igitego iki canke kintu kugira ngo ntore neza neza igitego jewe nipfuza kurima icarico no kuntu no gifata n'ubu nyene simengeshana kubaza umuntu n'umwe wose mbonye cyane nk'umurimyi mworozi mugenzanje iyo mbonye umurimyi mworozi mugenzanje naho bafise ingundu zibiri z'ibitoki canke zitatu yakurikiranye neza canke naho bafise impene imwe canke zibiri kumva afise n'inka ndamubaza kubera ko ubu burimyi ndiko ndakora n'uburimyi sinzi ko novuga mu kirundi mugabo integre no kuvuga ngo n'uburimyi harimo n'ubworozi kugira ngo kimwe gifashe ikindi rero ndabikora uko ubu ndi kumwe n'uwumfasha mu by'uburimyi nivyo ako kandi asanzwe amenyereye kandi n'ibyo no korora ubwo rero twaheze ibi twicaye ahantu kaza tuganire kandi bijanye n'ubworozi aha niho nashikije ibiterwa byose mbona bijya n'ibitoke ibi navyo nayo n'imyembe hama imyembe nkuko bayivuze murabona ko iyo ngaka ku ruhande impene zarayiriye yirana ko kimera nk'iyigwara no gukurika kora nabi ariko iyi ndiyo nzoja kwitenda isubiriza ahantu hariho yapfuye itanaze neza kugira ngo nayo nyene iya nko mu kwezi ndayitira muri iyi ndwi nyene tangwa nzo ndayiteye mu kwezi kwa gatatu ni buri mu ntango nzo bashobora yimisha izogeza kwimisha hamwe imvura yagumira ikiragwa neza nkuko izogeza kwimishwa mugabo kubera ko umurima ari muri ntashoye kuronka imyembe ihakwira hose kuko yose niyo twaguze naciye nimvira ko ahasigaye nzo watera imyembe irikiranaga ubu kugira ngo nayo irikiranaga ubu nzoce ndayimisha ku mwaka undi mwakuza
mu mwaka uza wa 2021. Ni ibyo rero ubu ndiko ndagomba gusubiriza gusa iyo yononekaye mu murima, hanyuma ahasigaye naho ndahatera imyembe izo kuri 2021. Ibi rero iki giti nicyo cyitwa igiti cy'imyembe, urayibona ko ari imyembe. N'imyembe yo tuzi amahirwe tuje iriko, imyembe yitwa kente, nubwo bw'imyembe yitwa kente. Jewe imbere yuko ntangura ibi bikorwa byo kurima nk'akazi, navyimviye kuva mu 2015 neza neza nkivuga nti nshaka kurima imyembe. Ubundi bwo ibikorwa byo kwiteza imbere byo navyimviye kuva kare, hanyuma ndavuga nti ndashaka gutera imyembe, ariko nca ngenda kuri internet nagira recherche ndondera ubwoko bw'imyembe myiza, sanga ni kente. Imyembe yose nabonye nk'amavariyete nk'ubuho imyembe urenga 24 naba ntihenze. Ubwo nasanze bavuga buba bunini kandi ubukera imyembe myinshi niyitwa kente, niyo yiyirera. Ngira amahirwe cyasanga uyu muvyeyi wanje nayiteye mu rugo. Iyi niyo novuga ko nawe yampaye narabiye ko yabereye cyitegererezo binjanye n'imyembe. Kiravuga nti ubwo nani rero nzotera imyembe y'ubu bwoko, kuko iba minini irashikana ikiro kimwe canke amagarama 800 iyo yeze neza. Kandi nawe muko muraba urabona ko imyembe ari munini, urabona kandi myinshi irangana, urabona ko ntingana. Nibyo hari ikintu ntibagira, harabamwo ingwara, nturabona ko ari ingwara iyi. Hari ahandi hantu imbere yuko nzangaho uno munsi naciye barambwira ko iyi ngwara nyine misi yateye cyane, kuko je sinabwaye kurikirane rwose. Mugabo cyo niyumviriye nti ingwara nibyo zirabaho, mugabo kubera ko kumusanga ari ibintu dukora atabuhinga burebure burimwo, ubwo habasigaye ko ingwara nk'ibi tubereka abagronome, abantu bize iby'indimo, kugira ngo tumenye ko ari ingwara nshasha cyangwa ko ari hasanzwe ko muri bisanzwe ifise n'imiti, cyangwa ibyo byaravuye kuko iyo myembe yarafashwe hagiye kigira urushubu. Hari umuntu yo kwiyumvira ati mbega bivuye kwiyimvura yaguye ari nyinshi mu mwaka, mbega bivuye kuki. Mugabo byose twe nta nyishuro gutanga atari abagonome b'indimo bo barabyize barabinonose. Ariko kumenya ubuke tunadutora tuvuga duti imyembe cyo n'ibindi biterwa byose birasaba gukurikiranwa, birasaba gupompa, birasaba gukorerwa ibintu byose bishobora kugira ngo bishobore kwama neza. Niyumvira kuri imyembe narakweza amaguru gatoya, niyumvire kujya n'abasuma. Narimvira kuko ukuntu nakuze mbona imyembe ushitse wamura aho ushatse, aho yibonye ariho wamura. Ndavuga ati niwe je nzotera ibintu umuntu wese je shiremwe amafaranga hamwe nawe wari wese ashatse aze yamura. Mugabo maze kuza nkabaza neza, nkabaza n'abagoronome barambwiye yuko iyo ufashe umuntu yivye umwembe umwe nk'uyu canke uyu muri iyi myembe yitwa ko ya kijambere, ku mwagoronome wa komine bamuca amande angana ari 50 ku mwembe umwe. Bivuga ko ata muntu ashobora kwiyumvira kwiba umwembe. Umba wivye umwembe umwe 50, cyangwa gufatanya imyembe 10 n' 500 we yakura hehe. Uhitamo rero iyo myembe y'abandi kuyihoza. Niyo mpamvu ibi mbibona ingana gutya ayi nuwoza kiyiba ni wa wundi nani bakusaba sarakogwa avuga ati je ni bamfata basi nta kundi. Ariko ibyo konona imyembe cyane umuntu waze ngo ahanyagura amashami nk'uko batware
iyi myembe rero jewe ndayibona nko mu myaka 4 5 mugabo ndizera ku myaka 3 no kuvuga mu 2022 ko nzoshobora kuza ngaha mu murima nkabonaho urushugwe zoka kuba ari gwishi gusa mugabo mu myaka 3 nzobamona urushugwe ariko umwimbu ndabona mu myaka 4 iri imbere mu myaka 5 iri imbere ico gihe rero nizera ko nzobanza ngaha aye turi kumwe n'abantu kumbure bafata amasanamu canke abandi baje kuraba babona ko ari umurima uteye igomwe ufise imyembe myinshi cyane canke ibiti by'imyembe biboneka ko ari umurima atazoba ari kubugaragwa nkuko habona urabona nk'ubu hariya twatanguriye nta nakimwe ubona hariya turiko turaja ruguru nta nakimwe ubona mugabo ico gihe uzobuhagarara ari ngaha aye ubona hepfo ari imyembe uraba ruguru ubona ari imyembe kuri uyu murima wose ukuntu ungana nubwo mubona tukina tuko turabona ibitoke tukabonamwo imyembe hanini ya jewe ikintu mbona gikomeye cyane nagombye gutera n'imyembe ariko na iki kibanza gisigaye sinoconona uko mbona coba mu bitoke imyaka nk'itatu canke 4 nico cyatwishiramo ibitoke ariko rero navuga nti sinotera igitoke cyacu cyose ni biza ko ntera igitoke cya kijambe kandi cyavuye ahantu hazwi ibitoki rero byinshi byavuye muri izabo nabiguze biva muri izabo hanyuma kandi ndabigurira n'ibinavyo bikora mu mirima iri certifié ya izabo nazanye abantu ngo bafashe gupima barambwira ko hangana canke harenga gatoya hegitari 3 hava ngaha hariya hepfo mwabonye hagashika hariya ruguru ku mutumba hariya ayo mubona hari mikaratusi nico gituma rero nazanye umuntu kugira ngo amfashe kuraba ukuntu nzohaca azofasha kuhaca imikobeko ubwo rero ubona ko hamanuka amasi yose aho nagira atembera nabonye nahahanamye gusumbaha baraharima mugabo hari amategeko umuntu atazagukurikiza nico gituma ndaba umuntu ababimenyereye abizi nkamubaza nti mbega ahantu ubona no hakingira gute kugira ngo hagume ari isi ndimwa nkuko byahoze kuva kera ahantu baravuga yuko kera kumbure je ntaravuka ahantu harigeze kuba hari imikobeko mugabo urabona ibintu byagiye bitituka buke nta ikirimwo ntubona naho yigeze iri kuba iri mugabo rero ngomba ko isubira kandi igapimwa ubundi bushasha kandi igashigwamwo hamwe nkaheza nkaterako ibyatsi bikingira isi kandi ibyatsi bigaburira ibitungo maka kubita mwiri sawa ashaka kubita bagarura no kugira ngo kironke base ubona mu bisanzwe hakiduze urabona igitoki gisa gituma hakenewe ikigongo kinini no kugira ngo igihe gitangiye kuvyara kirekure imitsinda gutyo urabona ko kirekura gutyo aha rero ibinogo bibaye bito imitsinda iciduga ifatanye iciduga igiye guhagarara kuri nyina yambitse n'ihagarara kuri nyina ni mibi umva rero bice isango gice cyagure hamwe igitoki kivyara kigenda gutyo akamwira ngo kuyora uko nyine rwose tumijomera urakushaka ntazi ko ari umushaka no mugizi mugabo abona ko none ujya aye ko ufisa ajya amabara yirabura mwebwe ntariko mu bisanzwe ibi nyine
oya aya ntaba ariko birashobora kuza mugabo ku yindi mitoto izokurikirwa ugasanga ntabijeko aho ugasanga ibi ntabijeko yego kuko maze kubona mfite imizuzu mikeya naciye ngenda hajya hepfo ndafata umuzuzu umwe ndagira aho tekiniki iraho ya multiplication y'amantu y'amahoro kuwiza imbuto gitobora hari nca rero ndabigira hajya aho nanifise ikintu kivuze nk'itsina nk'uko y'igitoke ndagishishura hanyuma ndayikatamo kabiri mera nko gikata ucica ucica rya mutwe wacu ucadugije ko ibintu zishaka ku 10 nawe nyene rero irafise ibi irafise aya mabara yirabura ibi ntacu mbona kuvuga nazijya fia 25 kenshi ukunda gusanga zifise amabara urabona ko harimo utuvu tumeze nk'uturuzo cyagatoye baradugije utuvu dukeye uko bavanga n'amase make yarahari amase ntiyarakwiye bavanga n'amase make yarahari bagacavuga bati rero cyo batekanya kuko amase gituma atabonetse amase yarahari mugabo no kubera intuze yaboneka aho tuyakura mugabo kuri imvura bazi bisigwa abantu bafite imodoka bavuga bati nta kutwara pakira ni bivu ni vyondo bagije nko ngaha bayibona hamwe tuzobomora mwe n'amase mashashe tugiriye imbiga hasigara ha hantu rero hangana nk'uko nyene musanzwe ntabwo baraheza gushamwa intu zifumbira kirumvikana bwose imvura iba ikigwa nyinshi iba ikigwa no bari kitera intuze ariko naho byo biruko nishobuza ko irivu gisi ndimwa iri bari pakira nyene bakarigeza baba barashize ama ako kavu nyene gaki bagacha bakavanga mu hajya mu insina yaho bagiye batera igitoke bacha bakavanga kikaguma mu mugabo ikinogo kikaguma sawa deni ibyo ni sawa igitoki kinaga hari ubutoki bitu gupfuza ubutoki bitu gupfuvye nakaje gatoki basitura ku ngundu yahoye kaja kitwa gapfuvye niyo kate ugateye neza ikaduga gafisa amagara meza iki rero nk'icuko cyanaze kivuye hasi iki gitoki ni gifisa amaraso no kuvuga iki ni gitoki basituye kwishashi nziza mu kunagaro kica kibanza kigapfa hama kica kidugana inguvu isi yo ngaha je nabonye ari nisi nziza mugabo ifise inombe iri hafi ushobora guca kubera ko inombe iri hafi no kwigerageza kajya kavunyene ko hejuru gake akaba ari ko umuntu atwara mugabo ushobora gucugira nka santimetero 70 irindi uko hari inombe nini gose kubera ko hariho imyangi igenda isigara kandi nkabona ko igitogwa cyanusha bw'indi giterwa mu kitazobana imyaka myinshi akora shinge kikazomfasha gukuza iyi myembe mabonetse kubagarirwa byatumye rero shiramwo ibitoke kugira ngo ibitoke bifashe kuzokuza iyi myembe mu gihe itazoba iramba urabona aho twagende tubahariya hepfo twarinze tutabona ko imvura havigwa cyane kwa numengo mbere ariko ubona ko havuye igwa kandi yatunyagiye uravye imihaniri iyo twavuye naha turi nitegeko tuza kunyagirwa akiri nakazi kabarimi uri umurimyi wemera ibinye kuko ntovuga ngo urarima ntokwama ujya mu murima imvura igushira kugama ihise ngo wako umurima aho uca usira mu biro kugenda gukorera mu biro nuko irakunyagira ku mugoroba kaja mu burete ukivuka ni wa mugani bavuga ngo ugomba umubira uko mubira abiracyuya abiracyuya bisanzwe imvura
n'umurimyi n'inshuti imvura n'inshuti y'umurimyi nayo nyene itabonetse indimo ntishobora kugenda neza ivyo bituma yiguye turabinezererwa gusa tugira ikibazo yiguye nabi mugo nk'iyi iri kiragwa gutya kuri twebwe n'umugisha ahubwo tubona ko indimo zacu zica zimererwa neza uri umunyabujumbura bivuge Ubujumbura hagiye umuntu imvura igwa akababara birumvikana kuko iramubuza gutonda ku kazi yaragiye mu isoko canke agiye gukorera mu biro canke ahandi ariho hose akorera mugabo imvura iguye ntaba yarimye ngo avuge ngo irika iravomera imirima yiwe kubabara birumvikana bivana akazi umuntu karakora mugabo nk'ubu je wiguye nakwite yanyagi ariko babona ko ndaryoherwa ntwenga cyane kubera ikiragwa kuko wabonye turariya hepfo twasize ariko baratera bariko barazana inyavu byo gutere umva itaguye no cyangwa bateno karabaye amafaranga agiriye ubusa imvura iri kiragwa hari ibintu ikora no kuvuga nk'akarorero nk'izi ngwara zikunda gushira mu biterwa kenshi imvura yibaye nyinshi ziragabanuka nk'abijya bukoko busanga bwaje mu ndimo burya burahunga n'ubunyegeri bwose burya butondera ku biterwa nk'imyembe bateye hano canke ibitoki burya bunyegeri imvura ibaye nyinshi burakoroka bwose bukagenda kuri twebwe rero imvura tunoka ari ciza gose sinzi rero nka agrotive uko mubibona na muri agrotive kubera ko mwe mukoresha ivyuma munatinya imvura hama mukamwagiye kurira mu by'abarimyi urumva sinzi namwe motivation mufise mugabo twe motivation nuko ari kubadufasha ko turonka umwimbo kenshi iyo tubuze imvura n'ikibazo ukunda usanga abarimyi dufise ingorane mugabo nk'uyu mwaka wo twe tubona ko ari umwaka wabaye mwiza ku mvura iyo muri nyabonye imvura aranezerwa gusumba kubona izuba kureje nkaho se mwagiye muca urane imirimo iratoshe imeze neza ibiro twebwe imvura kuri twebwe ni ciza haguma hagutse kujya ngaha gushika hanyuma aha hose kuva aha gushika hariya hepfo yibona kwaje mabari nifuza ko haba haciye imikobeko mugabo abona amapante ntangana mugabo iyi pante sinzi ko ingana mu mapante mukabye ko ntameze urabona mukobeko kivugo dushira ko ngaha irivu ryo ngaha nzorisuka aha iwanje nyine mugabo umva norisutsa aha mugabo hasi iwanje mbo ikivuga nico kuko amategeko urubingo rurona mu gutera urubingo urasigaza imetero kobeko rero twe turasigaza agati akantu bita agatebe ka agronome ni kuvuga urapima imetero zitatu gace usigaza santimetero 50 ako gace gasigara niho gakingi hagati urimbuka kageza hirya ugacongera ugatara ukaja hirya kagace gasigaramo hagati kuwo mukobeko nyene umwe yego ubwo rusimbasimbarira ko atebe gafasha iki none mbo ikintu gafasha iyo amazi abomotse akaba nk'umuvuvu agashika bica bituma adaca amena no kuvuga aca gaca ratangira hari igihe ushobora gusanga bawuciye bihenze gato bakawucurika urumva rero iyo katarimwo ucuba nk'umuserege uhaye inzira ucumenga amazi yahaye inzira aca agenda mugabo karimwo acagumaha biranyurana nuko wagira uko tuba gatebe nako size ngaho sivyo nako hama naho nkashangira uko sawa neza cyane donc urumva ayamenye ngaha hazi no rero nuko rero tuzoca tubireba sawa hepfo nibyo ntahanamye cyane mugabo haruguru harahanamye nico gituma narinje kwereka uyu numurimye mworozi mugenzanje mugabo wewe amaze kugira ubumenyi cyane kujanye n'iby'uburimyi n'iby'ubworozi aha rero narinje kumwereka kuko nifuza ko ahantu ndahaca imikobeko rero yaraje kufasha kuraba neza ko imikobeko izoshobora gucibwa kandi bikurikije amategeko
hamara ikintu ambwiye gikomeye cyane ntari isanzwe nzi ambwiye cy'agatebe ka agronome ntabyo narinzi urumva twinjira mu bikorwa tuba tumenyereye cyane mugabo kubera ko tuvuga duti twebwe turafise culture yo kubaza rero nawe agatebe ka agronome ni iki yambwiye ko ari kugira ngo twubake umurima amazi ntaronke kuntu amena cyangwa usange mu kigo cyo guca imikobeko twaciye imiserege itwara amazi itwara ku matongo y'abandi cyangwa itwara mu matongo iwacu nicyo gituma rero haba hariho utwo dutebe twa agronome bagenda barasiga mu guca imikobeko amazi yuzuye hamwe agasanga ari hahandi hepfo hayarindiriye aza guhitira. Vuba kubaka iyororero y'ibitungwa kugira ngo ibitungwa bishobore kumpa umwavu wo gukoresha n'ibindi ubona ko iki gihe uri udafitemo umwavu nta kintu ushobora gukuramo nicyo gituma nahisemo kugira uburimyi bufatanye n'ubworozi hanyuma kubera ko babwiye ko imikobeko tukaba turimo kuko turahaye kugira ngo tuhatere ubwatsi ikingiri kimwe tuhatere ubwatsi bw'ibitungwa hanyuma ubu bwatsi turabura ibitungwa hama ibitungwa nabyo biduha amase nayo tuyashyire mu mirima hanyuma imirima nayo iduha umwimbu turonke ibyo dufungura hari turonke ibyo dushora kubera ko bari muri SaguraFarm niyo sosiyete Sagura nyene turonke dusagura tugasagura isoko niyo mpamvu